Yesu ashimwe. Dusangiriza Zaburi ya 23 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, haravuga ngo uhoraho n'umwungere wanje sinzokena, ambyagiza mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Dusangire ijambo rivuga ngo Yesu n'umwungere mwiza, tumukurikire. Usomye Izaburi baravugamwo ukuntu umwungere amereranira n'intama, cyane cyane ko ubuzima bw'intama bwose buri mu maboko y'umwungere. Ni Zaburi ya Dawidi, kandi murazi ko Dawidi yabaye umwungere umwanya muremure aragira intama zase. Dawidi yarazi uko umwungere ategerezwa kumereranira n'intama. Aravuga ngo uhoraho ari umwungere wanje, ntacyo nzokena, ntacyo nzomuburana. Yabivuga nk'uwumwizigiye cyane rwose, atabwoba azogira ku byo kurya, ku byo kunywa n'ibindi byose. Yesu nawe nagira ndababwire ko ari we mwungere mwiza kuruta abungere bose. Muri Yohana 10:11 aravuga ngo ni jewe mwungere mwiza. Umwungere mwiza yigura intama ziwe. Burya na Dawidi akiri kararagira intama yarigura intama ziwe. Iyo idubu zije kuziba yaragenda akazinyakura mu maboko y'idubu. Yemera guheba ubugingo kugira ngo arokore intama ziwe. Rero na Yesu yaratwiguze kugira ngo dushobore kuronka ubugingo. Nta wundi muntu n'umwe yokwigura. Nicyo gituma mvuga ngo Yesu ni mwungere mwiza, umukurikire. Si ibyo gusa, burya umwungere mwiza izazimiye aragenda akazirondera. Ni nako Petero yanditse mu cete ciwe ca mbere igice cya 2 umurongo wa 25 aravuga ngo kuko mwari muzimiye nk'intama, ariko noneho mugarutse ku mwungere w'ubugingo bwanyu, ari nawe abujejwe. Burya twari twarazimiye nk'intama zitagira umwungere, ariko Yesu aratwitangira, aratugarura. Burya yarashanje amaboko, aragarura bari hirya no hino, abizanako, abiyegereza. Niwe mwungere w'ubugingo bwacu, mumenye ko ari we abujejwe. Ntutinye rero, wewe kurikira Yesu gusa, ubugingo bwawe ni wabujejwe, ntacyo uzoba. Si ivyo gusa, umwungere mwiza aritwararika intama ziwe, akamenya uko zimerewe. Ari imyagazi akayitwara nk'imyagazi, izavunitse ngo akazishira ku bitugu, izonsa akaziragira bukebuke. Ivyo Yesaya niwe yabivugishijwe muri Yesaya 40 umurongo wa 11 aravuga ngo azoragira umukuku wiwe nk'umwungere, azoterura imyagazi mu maboko, ayitware mu gikiriza, kandi zonsa azoziyobora buhoro buhoro. Murumva yuko Yesu atubereye umwungere mwiza, aradutwara akatuyobora uko tumeze. Bato mu mpwemu canke bakuru mu mpwemu, aramenya uko adutwara, akatwitwararika uko tuba tumeze kose. Rero Yesu n'umwungere mwiza, tumukurikire. Sozera nshaka kuvuga yaradusezeraniye. Petero yaravyanditse aravuga ngo umwungere mukuru niyaseruka tuzokwambikwa ibitsibo. Abazokwambikwa ibitsibo n'abazoba barabaye abizigirwa. Aravuga ngo nuko umwungere mukuru niyerekanwa, muzokwambikwa mu mitwe igitsibo c'ubwiza kitazoshira. Reka ko Yesu yatwiguze tubabizigirwa. Tubabizigirwa mu bikorwa dukora, mu kubaho kwacu tubabizigirwa, kuko aradusezeraniye ko tuzokwambikwa igitsibo c'ubwiza mu mitwe yacu. Nuko rero Yesu yatanze ivy'agaciro ubugingo bwiwe kugira ngo twebwe dushobore kugira ubugingo budashira. Natwe rero tubabizigirwa, nitumumara amaze cyangwa ngo tumubabaze. Imana idufashe cyane.